ubu duhejeje urugendo twari turimwo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo ndavuga ko hari urugendo ruhezagiye, urugendo rw'Imana. Twari twaje ku butumire bw'igisabisho cy'igihugu gihuza, ndetse si igihugu gusa, baratumira ibihugu bitandukanye, bakora ibihugu batandukanye. Natwe rero tukaba twari twatumiwe. Muribuka yuko igihe twaheruka kugirana twebwe ikoraniro ry'amasengesho mu kwezi kwa 12 i Bujumbura, hari hajemwo n'intumwa zivuye muri Amerika. Ariho rero bashimye ibikorerwa i Burundi, baravuga bati na twebwe rero turakwiye ko muza muri ico gisabisho cy'iwacu. Niho rero baca badutumira turaza kugira ngo twifatanye n'abandi. Noneho murazi no mu ijambo ry'Imana bavuga ngo aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ku izina ryanje, nanzo ndi hagati yabo. Ndetse ati mugiye hamwe mwese mugasaba ico muzosaba cyose kizobabera uko. Iki gisabisho rero kiba gihuza benshi, naco gifise akamaro gakomeye cyane, kuko Imana ikibona ko isi ihuye. Rero twararose akanya na twebwe ko gushikiriza ijambo ryacu, tuvuga Uburundi, ingabire Imana yaduhaye ingene bwifashe, kugira ngo n'isi imenye yuko Imana itanga vyinshi. Kandi uravye ingene Uburundi buriko barahinduka, urabona ko birimwo Imana. Twaraboneye akajyaho kwerekana iyo ngabire Imana yahaye Uburundi. Hanyuma ndetse uretse gushima ico gihugu, baciye babonaho n'akaryo ko gusengera igihugu cacu no kudusengera twebwe nk'indongozi. Ni ikimenyetso ciza cyane cerekana umutima abanyamerika bafise ku Burundi. Rero hampande y'ico gisabisho murumva ko ryari ihuriro rya benshi, indongozi z'igihugu. Rero natwe twarose akaryo ko kuganira n'abarongozi batandukanye. Twarabonanye cyane cyane abari mu rwego rw'inama nkenguzamateka, kuko ndavye nirwo rwego mbere rutunganya ibikorwa bikorerwa muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo twaraganiriye ibitari bike, abakenguzamateka bose twahuye turiko turayaga, nuko twabonye yuko bagiye gushira muri politiki ya Amerika igihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gufata mu mugongo ibikorwa vy'iterambere. Twebwe murazi ko dusanzwe dufise ijambo n'akazoza twerekana, tukavuga igihugu iyo kiriko kiraja niyo kivuye. Abo rero bakaba bagumye batwemera ko bagiye no kubwira abenegihugu ba Amerika bagwizatunga ngo baze mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo dufatanye urugendo mu gihugu giteye imbere twimirije turiko tugana mu 2060. Twabonanye kandi n'abagwizatunga bo muri Amerika. Abagwizatunga nabo basanzwe nabo bamaze gufata ingingo yo kuzana imitahe yabo mu Burundi. Hari habo twabonanye basanzwe baramaze gukorerayo, hari habaca bavuga bati twebwe turi kumwe n'ishirahamwe rinaka, hari ishirahamwe ryo gutumatumanako, hari amashirahamwe bijya vy'amazi, ibijanye n'imiyaga nkuba. Noneho rero twarabonanye n'abandi bashobora kuzana mbere n'ibijanye no gutwara abantu n'ibintu bakoresheje ikibuga c'indege. Abo bose nabariko baradufasha, bashaka ko bazoza tufatanye urugendo tugana igihugu giteye imbere. Rero narakuye icigwa kandi abarundi bakwiye gufatirako, kuko narabonye abategetsi bo mu gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abategetsi koko usanga begereye abenegihugu. Ubwa mbere icigwa nakuyeho, twebwe muribuka tugitangura amasengesho mu Burundi, wamenga ni ibintu vyo kwiyerekana, umenga ni ibintu bidafise inguvu, ndetse abantu bari bafise n'ikintu umenga barinegura.
ariko uravye nk'igihugu kingana na leta zunze ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu wenyene akiyizira muri ayo masengesho, utwara nk'igihugu kinini nka leta zunze ubumwe za Amerika, ni icigwa nahakuye. Ahubwo tweho turi n'uduhugu duto duto tumeze nk'umuryango, tweho tuba twamatuye iminsi yose dupfuka imbere y'Imana turi kumwe nta bene gihugu. Ikindi kintu nabonye bampaye ko icigwa ni inama nkenguzamateka, niyo mu bisanzwe nabonye ko igaba vyinshi. Umukuru w'igihugu ashikirije inama nshingamateka akavuga ati uyu muntu niwe nshaka kugena azaba umushikiranganji, azabe muri amabanga, barakuyihamagarira wowe nyene ukisigura, babonye ataco uzoshobora ntibagutore. Urumva rero nkaho narahakuye icigwa, twebwe turarungika tuti uyu muntu muga ntibamubaze ibibazo, muga nko ngaha nabonye icigwa ndavuga nti twebwe iwacu abantu babona ibiti ntibabona ico bazobikoza, mugabo ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika abakenguza amateka barakubaza ibibazo, wewe nyene ukishura, babonye atakirimwo ataco uzovamwo bagashobora kugusubiza inyuma. Nk'ico ni icigwa nabonye cane. Inama nkenguzamateka narabonye uruhara rwayo kuko rurakomeye cane. Natwe iwacu ni icigwa nabonye twoshobora gufatirako tukavuga tuti ubu rero abantu bagira mu mabanga turabarongekego n'ivyo mu nama nkenguzamateka, muga bakwiye kumenya yuko nabo botegerezwa kwerekana ico bazomara imbere y'abakenguzamateka. Gutyo iyo binaniranye arakinjura nyene ntagisivya. Nk'ico ni icigwa nabonye, ndabona ko demokarasi yamaze kwinjira. Ugiye mu nama nkenguzamateka n'abashinga amateka mu nama nshinga amateka, nabonye yuko koko ari abantu baserukira bene gihugu, usanga ari abantu biboneka ko bafise n'igihagararo, nta vy'ibiti bavanga bagiye mu biti, ahubwo barabona ko bagiye gufasha abene gihugu. Ico ni icigwa nahakuye gikomeye cane. Nkaba nizeye yuko rero na twebwe muri kazoza inzego zacu zokora neza, nkaba nizeye yuko muri kazoza aba bantu b'abagwizatunga nibamara kuza bazokwigisha na twebwe abagwizatunga bacu, kuko ntari nabo nakiriye bavuze n'ivyerekeye amashure, bakavuga bati amashure dutangura amashure yigisha abahinga bazoja gukora ibintu, ati ibintu byo kwigisha abo cumenga bagiye kwiga kuba abakozi ba leta sivyo. Ndetse baranambwiye yuko bashobora kuzogira ishure rimwe rirobanura urwaruka ruciye ubwenge cane rucikiriritse, kugira ngo urwo ruciye ubwenge cane aba aribwo baca bigisha ibijanye no guhingura. Ahandi rero urwaruka rufise ubwenge bwinshi barujana mu bintu bijanye no guhingura, ibintu bijanye no gukora ibintu bituma itunga ry'igihugu ritera imbere. Rero nk'abo bagwizatunga narabatumiye baze Burundi dukorane, ku buryo rero nibaza yuko tuzoshobora gufatiraho akarorero ku vyigwa nakuyeho, tugashobora gutera imbere muri iki gihugu cacu. Rero ndakengurukira Imana mushobora vyose, yoyo yadushoboje gukora urugendo rimwe icigwa kinini cane. Rero turazi yuko Imana izobandanya iturongora kugira ngo natwe ivyigwa tuza turakora hirya no hino, igisabisho rusaba Imana igumane natwe kugira natwe tugire igihugu giteye imbere nk'uko ku gihugu ca Amerika.